Action. Yes nkuko mubibona turi mu kibanza cyo kihimbarizwamwo umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki aha turi mu Burundi ibujumbura itariki ya 24 ukwezi kwa gatandatu bitaruheshi 2022 n'inshuro igira kabiri gusa uwo munsi mukuru uhimbazwa mu Burundi ariko ni ku nshuro ya mbere wiyumvirwa gukogwa ugahimbazwa nako n'abarundi turi kumwe rero n'umwe maririmbyi basanzwe bakora umuziki wo mu bwoko canke mu mudiho wa reggae amazemwo igihe kitari gito avyifatamwo neza yitwa gute mbega bamutazira gute yatawe kurimba nibiki canke nibindi byinshi muragiye kuvyumva muri kumwe nanje Jacob Hakizimana ndakuramuza cyane umeze neza ego Jenny bon ndashima kabisa ndaryohewe kandi mbabaye uryohejwe niki ubabajwe niki okay je njohewe nuno munsi mukuru wama wabaye buri munsi ariko umuririmbyi adashobora gutera imbere nuvugaho adashobora gutera ngombye kuvuga ibibazo bashira imbere abajeje umuziki ntibari kubashira imbere ikibazo cha droit d'auteur kandi ntidushaka gutera imbere ata droit d'auteur iriho mu Burundi ntibishoboka okay je nibaza yuko ababijejwe cyane je kugera isaha nibo no yuko bambabaje kubera ibyo bintu bitereza kuba droit d'auteur turayimirita nk'abandi bose mani kugira ngo dushobore kubaho tubeshejweho niki n'umuga wacu Yesaya akazina utanguye rimwe na rimwe uvuga nico gitubona ko nababaye je twanirame bakartone batazira Amerike umurinzi adasanzwe yo bararirimbe mbere n'indirimbo y'ubumwe bw'abarundi ariyo mukanya iza guhuza abantu bose y'ubumwe bw'abarundi kugira ngo bose twese tube bamwe ntitwinubane Yesaya kumvisa ubunyene uriko uravugira kuri zino mikro kugira ngo yumve by'ukuri ko umaze gukora utuntu tutari duke mu muziki wo bacishiriza ko gatoya gusa kugira ngo ubinjize muri band Imbata z'ubumwe mu gihugu twibagire kahise kabi abarundi mwese mukunda igihugu imbata z'ubumwe twibagira kahise amatongo amoko n'ibitsina twariyo mvoyo tuma twinubana tugira ubumwe dukundane twibagire kahise kabi ubumwe tubutsimbataze Wagasole Louis yarabivuze aranatako arabizira atari ubumwe mu gihugu hariho n'iyindi ndirimbo waduhereje Carton uririmba intimba y'abanyororo intimba yakoze ku mitima ya benshi kugato yubibutse imacu twana yanikigana kera nari visinga se nabagaragu inka zimaze gushira yawe bose baranyanga natambaniwe n'injuti fatwa narashereshe fatwa na Jeremani yawe hamwe na Diyodone tujyama butarira tubyuka butaraca dusharewe nk'ihene yawe n'indembo ku rutugu nafunzwe nkiri muto yamani none garagaje imvi basare twanganaga yawe bose babyaye kane nafunzwe narasabye zoga zigiye kane mera konja mu buroko yawe sinzi ko nzovayo fiyanse meraniya yarajage muriye dukubitanya amaso yawe haburu uwozundi yes yase ndamubarira Carton yase meraniya gendu shakira handi yawe cheo ndawezemo asante sana Carton yamani urakunze kuboneka cyane mu ndirimbo z'abarundi wiyumva gute iyo umuririmbyi w'umurundi aguhamagaye mu ndirimbo yiwiwe
jewe umuririmbyi ampamagaye mu ndirimbo yiwiwe je niyumva neza kubera ni ibintu bijanye na action, ni ibintu bijanye na rasta. Rasta rero ni umuntu ugufasha, rasta ni umuntu w'amahoro n'urukundo. Ego murabizi ni benshi bamaze gukoresha iyi sura yacu kugira ngo bashike aho bashaka. Hariho sinzi ko yaje ngaha nka Double J, urazi ko yagize yagize cover y'isura y'uwanje kandi yaramuteje imbere kubera ni nziza cyane. Naryohewe cyane gose, ariko kimwe nuko ata respect nk'umutama wiwe, nk'umuntu yoba afise amateka. Hanyuma ibisigaye je nibaza yuko Emilio Sekwa nawe yari kuyamara. Mbega wibaza ko ari kubera iki baguhita mu we uriri uboneke mu ndirimbo zawe? Wibaza yuko bisunga iki kugira ngo baguhamagare? Ni isura yanje, kubera isura yanje ni imwe, ngira ngo murabizi jewe byo abizwi yuko je n'imodoka nashaka kuyiriha je aho noja hose ngenda guca autokora. Isura yanje nibaza ko ari isura imwe mu masura menshi mwabonye ndibaza. Duhimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe umuziki, uri umurasta ubimazemo igihe kitari gito mu Burundi. Nk'umurasta rero uwo munsi mukuru umuziki wowe uwuhishushe igihe mu Burundi muri kino gihe? Urakoze cyane rwose kubimaze ico kibazo. Umuziki ngaha mu Burundi je nibaza yuko gushika isaha nta shusho nziza ndiko ndawuha, kubera nta kazoza kabana bacu tubona, meme naki wacu nako tubona. Nukuba yuko droit d'auteur bimaze kuba tayibaho ngaha, kandi babishiye mu majambo mbwa ntibabishiye mu ngiro. Je nibaza yuko birateye agahinda, biranambabaje. Nico kintu cambabaje uno munsi kubona baguma bategura ibikorwa nk'ibi byiza cyane gose by'amateka, bakibagira agateka kumuririmbyi kugira ngo haboneke droit d'auteur dushobore gutungwa n'umwuga wacu. Urakoze cyane Rasta, ubwire bariko barakurikira ikintu kimwe canke bibiri mu kubasezera. Ego je ndabashimiye cyane gose nk'abateguye iki gikorwa nka Jeremy Menya Media. Jeremy ni umuntu novuga yanteye amateka gose, ariwe yafashije gutegura bino bikorwa, ni nawe yateguye mbere iyi ndirimbo Intimba y'Abanyororo. Indirimbo yo barakoze ku mutima abantu benshi. Murakoze. Hama gatoya turumva yuko ushobora kuba uzi ibintu byinshi cyane, gereranya umuziki wa kera hamwe n'uwubu. Ego umuziki wa kera uno munsi umuziki urateye imbere. Ikintu kidateye imbere nibaza yuko ari ivyumviro by'abarindi uno munsi bagenda bashira, nibaza novuga ko ari imbere nta one love, nta gukundana kurimwo, kubera yaba hariho gukundana je uno munsi naje volontairement, nta muntu numwe yantumiye. Mugabo nka jewe murabona ko nari symbole ibikorwa nk'ibi, nanje kuba ndi preza kuri podium canke n'ibindi byose bakono naje no kungamwa ntoye kugira ngo ishobore gutanga amakuru nkayo. Urakoze cyane.